ni ku ntambwe nyene tugezeko. Abarundi bashigaye bakunda ibintu vyabo, bashigaye bakunda ibintu vyabo neza, si byatandukanye no mu gihe ca mbere. Aho wasanga abantu bariko biyumviriza imiziki ya Tanzania zaheza, ariko ubu ahantu hose uciye naho Cape Town akiwacu bana akiwacu gusa niho usanga ariko karivugira ugiye mwa Tiffany ni akiwacu niko bakwita okay. Unavonga nava shine, oh my gosh, we maiji mkwenye zoezi baby, we maka kwenye safari sinapakwen kisha kukwachi, oh my love baby. Yeah. Okay. Narabonye bari basizemo umuntu w'urukoba gwera. Ijya ndirimbiranyica man, ijya ndirimbiranyica. Hello bakunzi b'Itsiza TV, turabaramukije. Umunsi dufise umutumire udasanzwe. Umutumire yaje kurutemberera muri studio yacu. Umutumire afise impano idasanzwe. Uwo mutumire nawe suwundi turashobora kumuha umwanya nawe akivuga, kuko murazi yuko mugabo atariso ntuvuga mu izina siko none. Rero ikatumuhe kaze muri studio yacu Itsiza TV, atubwire adufundurira gakemanyi yazadutekereye. Karibu mutamu. Okay, sawa, murakoze cyane. Amajewe izina ni Costa Hill Unstoppable. Nkabandi umuririmbyi w'umuziki, kind of umuziki ndundi, kuko ndi umurundi. Bamwe ivyo rero nkaba nkosanzwe mba mu gihugu ca Afrika y'Epfo, neza Cape Town. Nkaba ndi umuririmbyi w'umuziki uvuga R&B, nta kosa ririmo, ariko byose ndabishobora. Haba muri hip hop ndashobora. Ibintu bikabiri uko. Okay, uravuze ko umuririmbyi ibyo bikorwa byawe ubimazemo igihe kingana gute? Murakoze cyane. Je ibyo bikorwa byo muziki nta siwabona ibihe birebire bimazemwo, kuko ndacafise umuziki umwe kuri YouTube channel yanje. Nuko ndacafise umuziki umwe nisha If You Fine. Nta bihe binini nabimaramwo, atari uko nari ndafise indoto mu gihe kirekire, ariko nkaba ndatanguye kuzishira habona ku mugaragaro. Impano zanje ndazishire mu bantu nabo bazibone. Sinozigumizamwo. Uravuze neza, uvuze ati ntabwo ari igihe kirekire, ariko urafise umuziki umwe. Mbe wowe ufise iyindi miziki uzosohora, bimeze gute? Yes, yego murakoze cyane. Ahubwo ico ikibazo ciza cyane. Imiziki ndayifise cyane, kuko naje muri bino by'umuziki ndabikunda. Rero imiziki ndabifise myinshi cyane, nini rikiraza. Abakunzi b'umuziki bitegeye ibikorwa ko vyinshi biri imbere. Abantu bariko baragukwirikirana ni benshi, abakunzi b'Itsiza TV ni benshi cyane. Abandi n'abantu bakunda abantu b'impano abamwebwe. Uravuze ati imiziki ni myinshi, twitegure ryari uzodutamwe iyindi ngoma sasa? Muziki mushasha ugiye kuzahabona vuba. Ni haba nyene ibintu usanga bigenda bigora, ariko hariho ikiganiro naheruka gukora kuri interview naheruka gukora online ku kinyamakuru kiri mu Burundi, mu gihugu cy'u Burundi. Nanabwiye yuko umuziki utegerezwa gusohoka mu mpera z'ukwezi kwa 12, ariko ntivyabaye bigikunda kubera ingo zitagera zivuye ku muntu yabirome n'ivyo. Ariko ubu nobiziza yuko umuziki ugiye kuza ahabona, ahagaragara. Hama abakunzi b'umuziki bakawubona.
abakunzi banje cyane. Ya murakoze cyane, hanyuma ndizera ko muri aka kazi k'umuziki muravuze ko mukiri bashasha, ariko ndizera ko biraborohera mu kazi ka misi yose, bifatanya n'akandi, murafise akandi kazi mukorana canke mukora umuziki wonyene? Oya, neza na neza uri mu bintu by'umuziki ugomba kuba ufise n'ibindi ukora, kuko uwo muziki wumva ukorwa n'amafaranga, kandi ugitanguye nturabura ubonamo amafaranga, utegereza gukora ufise n'ibindi ukuramo, kandi ndetse n'abawutanguye baba bafise n'ibindi bakora bishahiriza. Nanze rero ndafise ibindi nkora nshobora guhura mu mutwe dufaranga kugira mbandanye igikorwa cy'umuziki wanje, mbandanye ndyohera abakunzi b'umuziki none n'ivyo. None byoba biborohera kubifatikanya n'akazi? Biroroshe, ikintu cyose kiroroha bivanye n'umuntu uko yacifashemo, nta kintu kigoyera kirimo. Rero je nabona ko biroroshe cyane, kubwo icambere gikora uwo muziki n'amafaranga. Rero mu gihe mbona yuko two dufaranga noturonka two gukora uwo muziki, ndabona ko binyoroheye, nuko n'abasupportinga ibintu bene n'ivyo na management. None mwoba mutegura murafise abandi baririmbyi muzokorana nga Cape Town, muba mwimiriza gukorana umuziki ngaha Cape Town, boba bahari muba mwimiriza gukorana umuziki? Bariho ariko gusa ni ibintu bimanza guca mu biganiro, ibintu bene n'ivyo management zikavugana, ibintu bene n'ivyo. Mu Burundi hoho nta musani woba uri kurakonekitana nawe kugira ngo muzosobore igihe wagiye mu Burundi, canke kanamutumira akazi no, canke igihe wagiye mu Burundi muroshobora gukorana umuziki woba wipfuza? Oya, bariho benshi ariko gusa bado ntiharagera camanza nkore none n'ivyo, hama abo bari nabo bizokunda mu nyuma nta ngorane n'imwe, kandi Abarundi no gufashanya tuzobikora gusa nosaba yuko abakunzi b'umuziki babandanya bakora support, nta kibazo kirimo. Abo bifuza bose ko bazobona dukorana umuziki nzobibakore nabashikiriza, nta kibazo na kimwe, nta ngorane. Sawa, reka twumvirize, sinzi ko ndazi ko musanikira misi yose yamayiteguye umwanya n'umwanya, ni umuririmbyi bamubwiye ati haguruka akacashirako ikintu, mushobora kuduha agapera y'uwo muziki umaze gusohora umwe, canke mu ndirimbo zawe ukunda hariho indirimbo ushobora kuvuga ati ndakunda, ukaduha agapera y'uwo muziki umwe ukunda? Akapera notanga ni y'umuziki mushasha cyane, ni kugira nyene n'abakunzi bawumve, nuko niyo notanga. Ndibaza ibintu bisanzwe ushaka kugira ko kiukweli roho yangu inashindwa zijuia kusifu upendo wako unaonionyesha via, baby ulivyo mtamu kama sali ndizi sukari, yani hauna kasoro kama Delila tabia. Nuko ndumva ibintu bimeze neza, bimeze neza kabisa, ndumva umuziki wawe umeze neza. None numvise harimo akantu k'ubwenge, akantu k'urukundo mu muziki yawe nyinshi ukora, wisobaza ufise intege iyihe, message utanga mu muziki ni iyihe kugira ngo tumenye message iyihe? Message y'umuziki, message y'umuziki kwanza iyo ni n'umuziki w'urukundo, gufata umukunzi wawe ukamuha amasifa nyene, ibintu n'ivyo
oya okay So kenshi rero indirimbo zo zivuga mu rukundo nizo mu rukundo hama message birimo nayo niyo mu rukundo nyene ya nka vibe nyene zo mu rukundo nyene ni nka message inkuzo zitanga vibe zo mu rukundo kumva ukunze ukamuririmbiye canke ya kamumvishije ya kumva yuko yabiri sawa. Okay. Sa nda hariho akabazo k'amatsiko ngumara ndashaka kubabaza buriya mutambese mwoba mufise umukunzi? Yego. Uwo mukunzi mwotubwira akazina kiwe? Oya ntiyasinoba naceza kuvuga nyene amazina y'abakunzi ariko uri kwanka ko bohavura baca bamutora abandi. Urati oya asuko mbe buriya muri aka kazi kanyu mwoba hari intambamyi mumaze guhura nazo? Intambamye ntizibura. Intambamye ntizibura muramba barahuze ikirundi si cyane ga nuko intambamye ntizibura ariko gusa urumva uko ziza zose umuntu atora inyishu nuko bimeze kuri bibandanye. Okay. None mbe buriya mwoba mufise indirimbo zingahe? Indirimbo sanzwe mfise muri untegekanya kuri mba canke zo nafise kuri YouTube sinagutahuye. Okay. Urashobora kuvuga ati kuri YouTube urafise indirimbo izi ukacugirwa n'indirimbo utegura gusohora muri uwo mwaka mushasha tutanguye? Okay, sawa murakoze cyane. Oya indirimbo zazo mfise zo kuririmba ni nyinshi. Ni nyinshi kuko ni ibintu by'umuziki nateguye mvuga ati abakunzi b'umuziki cyane cyane abakunzi baba basanzwe bankurikirana ndazifise nyinshi gose ntegerezwa kubaryohera nyene bakumva yuko bashigikiye nyene umuririmbyi wabo. Nuko hama nkabafise nyene iyo ndirimbo imwe nyene kuri YouTube niyo nkifise imwe ariko yindi vuba nabwiye yuko ishobora kuza out very soon. Okay. Ijya ndirimbo yawe iri kuri YouTube nabona Ewana irabisha bigatsika mbe mwodusisiza bagapera kayo ijya ndirimbo kabisa irakubita kabisa. Ijya ndirimbo irashushe kabisa. Mwodwa agapera kayo? Musane nico kintu abazeje ntabyo birashoboka nta kibazo. Okay. Unavonga never shine. Oh my gosh. Wema iji kwenye zoezi baby. Wema kaa kwenye safari sinapa kwen kisha kukwacha. Oh my love baby. Okay. Narabonye wari wasizemo umuntu w'urukoba gwera. Ijya ndirimbo iranyica man, ijya ndirimbo iranyica. Ijya ndirimbo kabisa igezweho kandi ifise n'amasanamu meza. Nk'abantu boza kuyirondera kuri YouTube ndibaza cuba ubabwira n'intuzo kugira ngo bazoze kuyirondera iyo ndirimbo. Ego indirimbo ni indirimbo ni If You Fine. Umuntu wese agomba gushinga indirimbo arandika ati If You Fine. Amara yibona izina naryo ni Costahio Unstoppable. Umuririmbyi w'umurundi sanzwe akora mu gihugu ca Afrika y'Epfo akaba ari nkorera umuziki nuko let's never shine. Oh my gosh. Nuko okay. Reka tugushimire ku mwanya wanyu mwafashe mukaza muri studio yacu ngaha Icyiza TV. Twongere tubahe n'ikaze. Karibu muri Shanti umunsi wose tuzongera kubajya karangizera ko muri Twitter. Okay, sawa murakoze cyane muragize neza namwe ndashimye ku mwanya mwenyene mwampaye
hano kuri Iciza TV ndashimye cyane hama ico hamagara abantu nyene bagomba kuza kuraba indirimbo yanje If You Fire bakongera bakagira subscribe bakankurikirana abarundi muri rusange kuko urabona uwo cyane cyane abarundi babanza kubona ibyo wabo kuko akimwana akaze muri hishi tuzogeraho tukunda n'abandi byahereye iwacu nuko nobivuga bakankurikirana indirimbo ni If You Fine kandi iyi ni shasha igiye kuza out vuba nuko ndabibemereye kandi sinzo abana banzobaho ibintu byiza abarundi muri no misurazi ko basigaye bakunda indirimbo z'abarundi abarundi ubu basigaye bakurikirana indirimbo cyane z'abarundi mbe ndakubaza akabazo gatoyi nuwuhe muririmbyi w'i Burundi wipfuza gukorana collabo nawe canke yakweswiye mu buzima kuva ukiri muto uvuga ati jewe muririmbyi ndipfuza ko tworirimbana nawe ico warubuze cyo abarundi bakufasha bakunda umuziki ndundi sasa no bakutabeshe kuko ndashima abarundi ku ntamwe nyene tugezeko abarundi bashige bakunda ibintu byabo bashige bakunda ibintu byabo neza si biratandukanye no mu gihe ca mbere aho wasanga abantu bariko biyumviriza imiziki ya Tanzania ariko ubu ahantu hose uciye naho anaha Cape Town akiwacu bana akiwacu gusa no wasanga ro karivugira ugiye mwa Tiffany ni akiwacu niko bakwita yatari nuko ambubwira abanywanyi bariko bagukurikirana b'Iciza TV ico no saba abakunzi b'Iciza TV nuko boza kuri no channel ya Iciza TV bagakora subscribe hama bakabanywanyi maze bakamabona ivyiza biriko birayicako kuko nayo ibikora neza ni TV ko isanzwe ibikora neza nuko kandi nubwo turi muri Cape Town niyo Murundi nico kintu kibakiryoshe cyane nico kintu kibakiryoshe cyane kandi nico twipfuza nico kugira ko bogira subscribe kuri Iciza TV hama bakaza no kuri Costahe bagakora subscribe maze bagakurikira bagahora babona update zose ibintu bica kuri TV yacu bakaza barabikurikirana yego sawa reka dushimire abari ko badukurikirana bose aho bari tubipfurize no mu kindi kiganiro gikurikira ko bazodukurikirana none hari ikintu c'amajigo koroga tugiye twavuze wobwira abanywanyi b'Iciza TV je ndibaza ivyo twavuze birakwiye ivyo twashigaje tutavuze navyo tuzobivuga no mu kiganiro kizaza kizokurikira ko ntibogera tubivuze vyose tugenda tuzobivuga no mu kindi kiganiro kizokurikira reka dushimire abanywanyi b'Iciza TV hama twongera tubabwira ko abantu bakeneye gusapotinga umwene wacu ni Umurundi kugira ngo indirimbo yiwe nayo izitera imbere turaza kubasigira link muri commentaire ya mbere abipfuza indirimbo yiwe abariho kuza kwisanga reka tubashimire